Turasubiye kubahereza ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imboneshakure ya Hejuru TV, mu makuru n'ibiganiro tubategurira kandi tubashikiriza mu nkuru nyinshi ziba zivugwa mu bisata bitandukanye. Hari politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, hari ibiba bivugwa mu kibano, hari ibitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bifatirwa bene gihugu kandi bibagenewe, hari n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye bica ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ibimenyesha makuru. Aho hose rero turabahayemwo kaze nimuze gucikwa n'aya twabateguriye. Turi kuwa gatanu kw'itariki ya 26 Mukakaro 2024, mugiye gukurikira inkuru zigiye zitandukanye twabateguriye. Iya mbere tuza kugarukako ni imyitogo ijanye n'abazokora rusansuma y'abanyagihugu iriko irabandanya. Hari inkuru rero ivuga imyidogo iri henshi mu gihugu ijanye n'ingene bazokora rusansuma bariko baratogwa. Uyu munsi rero tukagaruka ku turero tubiri gusa kukungene ndetse binifashe mu makomine abiri, ni komine Gitaramuka yo mu ntara ya Karusi, komine Itaba yo mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu rero bakaba bidogera abasitanteri aribo Pascaline Ndagijimana, Domitien Nyandwi, bagasaba umushikiranganji wa mbere Gervain Irakobuca gukurikirana ko amategeko yatanze ariko arubahirizwa. Tubibutse ko itegeko ry'umushikiranganji wa mbere Gervain Irakobuca bataziranda kugarika ryari yatangaje ko abazokora rusansuma hari abasanzwe ari abashomeri, ko ata mukozi wa leta n'umwe azemererwa gukora rusansuma kugira ngo abone amahera avuye muri iyo rusansuma. Tubibutse ko amamiliyaridi menshi ariyo yateguwe kugira ngo azohabwe abo bazofasha muri rusansuma rwimirije. Turaza kubigaruka ko mwumvirize imyidogo y'abanyagihugu ndetse n'ico bavuga kuri abo basitanteri babiri. Turaza kuja mw'iperereza kandi tubabwire vy'intakorwa ko Elifazi Niyongabo. Ni inkuru rero yabandanije kuvugwa irya nino, nayo rero tukaza kuyigarukaho ku buryo burambuye. Turabasaba rero kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone, niba mutari mwafyonda ko mwibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri iyi mboneshakure. Tubagezaho ibiganiro n'amakuru mu bisata twadondaguye. Ku munsi w'ejo rero niho ariko haravugwa imyidogo myinshi cane ku bijanye n'ingene hatorwa bazokora rusansuma y'abanyagihugu mu ntara zimwe nka Makamba. Hari abavuga ko bari bashimye ingene abazokora rusansuma barobanuwe, ariko ubu ngo vyahindutse, ndetse imbonerakure nizo ziriko ziratelefona abantu zibakorako amatora. Ivyo rero bikaba binyuranije n'itegeko ryatanzwe n'umushikiranganji wa mbere Gervain Irakobuca ubwiwe yitangarije ko irusansumwa izokoramwo abasanzwe ari abashomeri badafise akazi, kugira ngo imiryango yose ironke amahera mu mufuka ndetse babone n'ico barya. Hari muri komine Gitaramuka bo baragira bati ibintu vyanse mw'ibi bintu vya resansuma, kubona basubiriza abantu bahari kandi bari preselectionné na BCR, ubwo no kuvuga ko ari abari batoranirijwe na mbere. Ivyo rero vyabereye muri Gitaramuka mu ntara ya Karusi, aho ababaye preselectionné basanze babasubirije mu gatondo kandi vyasaba ko basubiriza umuntu adahari canke adakwiza dosiye. Intwaro y'Ikarusi yanse nukuri mutuvugire. Uwo rero n'umwe ho muri komine Gitaramuka. Twashimye ko hari amanyanga hageze isaha 8:30 atari definitive iraboneka, hamwe n'abaprovinciale bibacanga babanza gusohora Gitaramuka yose kubera baguma babahindurira ko liste. Namwe mwumva ko kamaramaza ajewe nasanze bankuyemwo kandi nari natonze, nari preselectionné mu mashine za BCR kandi Gitaramuka twari benshi. Tubajije Musitanteri Pascaline Ndagijimana atubwira ngo ntavyo azi kandi ari we yaserukira BCR muri ikomine. Uwo muri komine Itaba nawe akaba yatakamvye ndetse yidoga giti ibintu biriko biraba muri komine Itaba na kamaramaza, aho umuntu ashobora gukurwa muri rusansuma ata kintu na kimwe abuze. Twaragize imana turaba preselectionné ubwa mbere, none formation yatangura uyu munsi, ariko twebwe twisanze turi ku rutonde rutariko, ndetse mu gihe bari badusavye dosiye tukazitanga neza tugasinya neza mu gitabo ca komine. Uyu munsi niho rero twisanze ku ntonde tutariko.
twituye buramatari araza hama aca dusaba kwiyandika, turiyandika twangana n'abantu 19 twisanze rero tutariko, hama aca avuga ko bavyiga ivy'iwacu, ariko abajejwe rusansuma kuri centre turiko dukorerako ni kuri IPG bahavuye bafata ingingo yo guhamagara ku ntonde za mbere z'ababaye preselection ubwa mbere. Nta mwanya vyamaze kuko baciye haza musitanteri wa Itabani Domitien Nyandwi aca avuga ko bakoresha urutonde yabahaye apana iya mbere. Abajijwe ndetse avuge n'impamvu yatumye babakuramwo, ngo yatwishuye ngo ejo azobizana. Abajijwe kandi ko abandi babishize imbere y'amazina bakuyemwo n'icabakuyemwo, yishuye ko nawe azobizana ejo. Batuguma twibaza impamvu akajagari kadutse mu makomine abiri gusa, ariyo komine Itaba na komine Gitega, ariko izindi komine dukorera hamwe n'Amakeboko na Giheta basanze babikoze neza. Twashaka mudufashe mutubarize igituma bakuramwo abantu bagashiramwo abiwabo batanabaye preselectionné. No muri komine Busoni bo basaba gusubizwa amafaranga bari gufungura ejo haheze. Hari wo muri iyo komine we yagize ati turabanje kubashimira ku kigoro mukorera abarundi mu kudushikanira ibibazo dukunda guhura navyo kandi vyinshi bigatorerwa umuti. Amananje aho mperereye muri komine Busoni ku kijanye n'irekrituma y'abazokora rusansuma yimirije, no kuri turashima cane ukuntu BCR iriko irerekana ubutwari mu kwerekana ko ari umurwi wigenga vy'ukuri. Turashima kandi na CCR Busoni ukuntu ata ntonde zashizwe ahabona na BCR bariko barahindura n'ivyo bahinduye usanga vyumvikana, kuko CCR Busoni yasubirije abakozi ba leta hamwe n'abantu basanzwe baronse bose kandi bubakanye bava mu rugo rumwe. Ivyo navyo bikaba ari vyo vyari vyasabwe n'umushikiranganji wa mbere. Ingorane ngo dutanguranye nayo nuko dutashe tunyoye amazi abiri gusa, tukibaza tuti mbe aya mazi aharuye n'ibihumbi 18 vy'amarundi twabona yagenewe gufungurira uri muri formation. Twe dusaba ubidushirira habona kugira nyakubahwa umushikiranganji wa mbere anabimenye ko hari ivyo twimwe kandi yarabitwemereye, ngo twe dusaba ko amahera yaragenewe ibifungurwa vy'uno musi wa mbere boyaduha kuko tutayafunguye kandi twategerezwa gufungura. Murakoze. Ese mwe mutwumviriza hari ico mwoterera kuri ivyo bishikirizwa n'abenegihugu? Hari n'ubundi butumwa bwaronzwe buvuye muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, nabwo bugira buti mwiriwe neza banyakubahwa, twashaka mu duterera kamo hejuru kumbure perezida wa BCR amenya amanyanga yaranze formation ya lisansi yatanguye uno musi kwa 25 kwezi kw'indwi 2024. Ndumwe mu bari babaye preselection muri komine Ntahangwa y'intara ya Bujumbura, abantu ari nitabiriye na formation. Bigitangura twabona biza kubamwo umuco dufatiye ku majambo abayobozi batandukanye baciye kuri centre de formation batubwiraho batwizeza ko umuntu yaba preselectionné akanadepoza dossier physique yiwe yorema, bakanataramura abantu boba baje bakwepa baciye ku ruhande ko baba baritahira kuko intonde z'abemerewe gukora formation zitari bwasohoke. Ariko ku mugoroba ibintu vyagiye gufata iyindi sura, aho haje liste zitatu. Hari liste imwe ya preselectionné muri BCR, hari selection muri BCR ndetse hari n'iyavuye muri komine ari nayo yifashishijwe. Vyaciye bikurikira rero nuko icambere nka quartier yari yabayemwo nk'abantu 15 babaye preselectionné, wasanga habaye retenu umuntu umwe, tugaca twibaza nimba uwo muntu azikorana lisansuma, ahandi rero tukibaza abagiye kuja muri ivyo bindi bibanza. Ica kabiri nuko hari n'amakaritsiye amwe banse kubasomera ababaye retenu, bakavuga ko liste yabo itaraza kandi batugize kudoye tukabona babifise etc. Tugasaba rero ko mwaduterera kamo kure kugira ngo twebwe twari twabaye preselectionné tukanatanga amadosiye physique ko BCR yotubwira impamvu twakuwemwo, natubwira abagiye kuja muri ivyo bibanza bigaragara, ndetse ikanatumenyesha ico bisunze ngo haremwo aba reserviste kandi na formation itaraba ngo hakorwe ikibazo. Murakoze. Iyo rero ni imyidogo abantu bagiye batandukanye bari babaye preselectionné kugira ngo bazokore formation zo gutanguza igikorwa ca recensement, ndetse
Bigaragara ko harimwo amahinyu menshi ndetse abasitanteri babiri nk'uko twabibabwiye bakaba bamerewe nabi n'abo benegihugu. Abo rero nta bandi abo muri komine Gitaramuka ndetse n'intara ya Karusi hamwe na komine Tara yo mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu rero bakavuga ko ivyo umushikiranganji wa mbere Jacques Rakobuca yatangaje ko bazogendera ko bitariko birubahirizwa muri ako gace. Mu bindi rero twabateguriye, Elifazi Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura, akaba ari umwe no mu bakozi ba SNL bamaze igihe kitari gito kandi bamaze kurongora iperereza mu ntara nyinshi, hari Kayanza, hari Muyinga, hari Mwaro, hari Bujumbura n'ahandi. Ni umukozi w'iperereza amaze kuvuga mu mabi menshi cane harimwo n'indiri z'abantu bafashwe bakabugwa irengero. Muri uyu mwaka wa 2024 Elifazi Niyongabo arimwo atwara iperereza mu ntara, uduce twabo twanyurujemwo abantu benshi cane. Mu bukozi bw'ikibi bwo muri 2024 Elifazi Niyongabo ahiganwa Posiyeri Bigiruwihuriwe atwara iperereza Bubanza be na Nestor Nyandwi yahora aritwara mu ntara ya Cibitoke banyurujwe mu gisagara ca Bujumbura mu gice ca mbere ca 2024 bavugwa uku gukurikira. Ku itariki 8/0/2024 umwigeme w'imyaka 24 yitwa Corinne Nizigama yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza bamufasha yururutse imodoka mu Gasenyi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ku itariki ya 5/4 hari umunywanyi wa CNL yitwa Juma Ndayishimiye nawe yarafashwe n'abakozi b'iperereza bamukuye urugo iwe mu Kinama mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ku itariki 8 ukwezi kwa 5 hari umurwizatunga yitwa Giahomandi Kumana yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza bamukuye mu Bwiza hafi y'ibiro bikuru by'igipolisi c'Inyamiramabi. Ku itariki ya 12 n'ubundi z'uko kwezi hari umunywanyi wa CNL yitwa Jackson Hakizimana batazira Nzovu yaranyurujwe n'iperereza ry'i Burundi rero ryamufatiye mu gisagara ca Bujumbura ribanje kumutega umutego. Ku itariki ya 21 ukwezi kwa 5 2024 hari umukukuruke mu gisirikare c'u Burundi yitwa Emmanuel Ndayisenga yaranyurujwe n'iperereza ry'i Burundi akubaho adandariza muri zone Gihosha. Itariki ya 27 ukwezi kwa 5 2024 umukukuruke mu gisirikare c'u Burundi yitwa Sereyusi Nzohabonayo yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza bamukuye aho yaba muri Gihosha Rurare. Ku itariki 7 ukwezi kwa 6 hari umudandaza witwa Jean Marie Bizimungu yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza bamufatiye kuri Shanike mu gisagara ca Bujumbura. Itariki ya 17 ukwezi kwa 6 2024 n'umukomisiyoneri w'amazu yitwa Diomede Manirakiza nawe yanyurujwe mu Gasenyi ahejeje rero no guhamagarwa ku telefone n'umwe mu nderetsi z'iperereza yitwa Evariste Macumi. Abantu rero baranyurujwe ntibigera basubira kuboneka, abo biyongera kandi ku bandi batari bake banyurujwe mu gisagara ca Bujumbura mu nyuma batorwa mu busho bw'iperereza. Imbere ya 2024 Elifazi Niyongabo yaravuzwe mu yandi mabi menshi ndetse ngo biranagoye no gutondeka amabi yose Elifazi Niyongabo yagiye yaravugwamwo muri menshi cane. Mugihe rero yararongoye iperereza mu ntara ya Kayanza mu kiringo ca 3 ca Nkurunziza, Elifazi Niyongabo yarahagaritse abantu batari bake bafatwa bagirizwa ko bagira bajabuke mu Rwanda canke ko bari bavuye mu Rwanda. Benshi muri bo rero barahohotewe bikomeye ku buryo bamwe kugeza bari n'ibimuga, abandi rero bakaba barabuzwe n'irengero ryabo. Muri ico kiringo nyene Elifazi Niyongabo akavugwa ko hari abandi bantu bafatiwe mu zindi ntara harimwo n'abo mu gisagara ca Bujumbura bazanwa mu Kayanza kwa Elifazi Niyongabo. Bamwe rero boba baranishwe baja no gutabwa mu kibira. Muri abo rero harakekwa umukuru w'umugambwe na Debone Higo. Hari amategeko yafashwe kumutakura n'abapolisi bagenera General Jacques Rakobuca. Kuva ubwo rero nta gakuru ka Higo hari amategeko. Mugihe rero yatwara iperereza mu ntara ya Mwaro, Elifazi Niyongabo yaravuzwe mu ihagarikwa ry'abanywanyi ba CNL batari bake, bamwe baranakubiswe bikomeye mu gasho k'iperereza. Elifazi Niyongabo rero akaba yaravuzwe mu inyuruzwa ry'umunywanyi wa MRC Rurenza Ngemero, akaba rero n'umukozi wa Protemo yitwa Jean Pierre Ruramagara afashwe n'iperereza muri Gitugutu 2021. Kugeza ubu rero Jean Pierre Ruhamagara
akaba atarasubira no kuboneka. Amaze gushika kurongora iperereza mu gisagara ca Bujumbura, Elifazi Niyongabo yarabandanije kunyuruza abantu. Muri Mukakaro 2023 Elifazi Niyongabo yaragiye kunyuruza umukozi w'iperereza yitwa Desire Manirambona yakoreshejwe mu kugandagura Afsa Mose, amufatira mu Kayanza ndetse amufungira aho benshi bita kuri Katedrali Bujumbura. Nyuma rero aca amusora ijoro. Desire ntarigera rero asubira kuboneka kuwa 2026 Kigarama umwaka uheze, naho iperereza mu gisagara ca Bujumbura ryafashe umwigeme yitwa Rirete Niyomwungere rimufatira ku kabarabara kava mu Kanyosha umanuka mu Kibenga. Rirete Niyomwungere rero yarazwi nk'umunywanyi wa MSD kuva ubwo nta gakuru ka Rirete Niyomwungere kari kaboneka. Ese izo nguvu zidasanzwe za Elifazi Niyongabo ziva hehe? Umuntu rero aribaza ingene umuntu akora amabi nk'ayo yose ntiyigera yabazwa. Amasoko yacu mu iperereza yemeza ko Elifazi Niyongabo akinguye bidasanzwe n'umupfasoni mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye basanzwe bava hamwe aho bita mu Kanira muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Bityo Elifazi Niyongabo rero ngo ni intakorwa kidasanzwe ishobora no gukora ivyishatse ata nkomanzi. No mu gisagara ca Bujumbura Elifazi Niyongabo igenza nk'uko yoba ari we mukuru w'igisagara, ngo hari byinshi anakora n'umukuru w'igisagara General de Brigade Jimmy Hatungimana atabizi canke akavuguruza ingingo z'umukuru w'igisagara. Elifazi Niyongabo rero akaba afise n'aho akora ngo amategeko yiwe atandukanye n'umukuru w'igisagara muri kino gihe c'ibura ry'igitoro. Elifazi Niyongabo rero niwe mwami w'igitoro mu gisagara ca Bujumbura, uzinanye na Elifazi ngo ntubura igitoro. Abakozi biwe rero ngo ni nabo bariko barateza akajagari ku masitasiyo y'i Bujumbura. Bo rero bazi kahise ngo Elifazi Niyongabo ngaho yizeye ivyo yaciyemwo n'amabanga yakoze n'amabi yakoze ngo bo bibasangiza muri ndondeza. Ubwo ni Pacifique Ninazwe ariko arabikenera. Banywanyi bacu bakengurukire cyane ko mukurikiye aya makuru, nimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Muri uyu mugoroba y'imbonesha kure muraza kuyikurikira mu makuru havugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Imana ibahezagire, turaza gusubira mu masaha ari imbere.